tahura kahise wubake ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe na basokuru bututegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 Nyakanga umwaka wa 2023. Ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cyacu Tahura Akahise mwubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Inkurikizi z'ugwimo rwo mu 1993 mu rukurikirane rwa bino biganiro ku makuba yaranze akahise ku Burundi, na cyane cyane mu gushaka gutahura no gutahuza abarundi n'abanyamahanga ivyerekeye ikiza canke ugwimo rw'1993. Mu biganiro bitatu by'amayinga aheze twarabashikirije mwidonido amamuko y'umugambwe Frodebu, urugamba rwa politike rwa nyakwigendera President Melchior Ndadaye, amatora yo mu 1993, insinzi ya Frodebu, igandagurwa rya President Melchior Ndadaye n'abafasha biwe, hamwe n'ubwicanyi bwakwirikiye mu gihugu bwahitanye abantu baharugwa mu majana y'ibihumbi, hakavuka agahinda mu gihugu, akangaratete mu miryango, hasigara imfuvyi n'abafakazi batagira igitigiri. Mu ntahe twahawe n'abakozwe ko n'inkurikizi z'ugwimo rwo mu 1993 baradushikirije ibyabashikiye. Uno munsi twashaka turabire hamwe uko habonetse iciswe Convention de Gouvernement, urugamba rw'umuheto rwatangujwe na CNDD FDD, ibyaranze Uburundi kuva igenekerezo rya 21 Gitugutu 1993 kugeza ukwezi kwandamukiza 1994, nkuko twabisabwe n'abanywanyi bakurikirana kino kiganiro. Muri kino kiganiro turi kumwe n'umushinga ntahe Dr Alphonse Rugambararanda. Baramukije. Mwaramutse cyane, kandi ndaramukije n'abaza kutwumviriza nabo tuza gusangira gushikiriza iby'abanywanyi basavye. Murakoze. Turi kumwe kandi na Kiki Daniel, namwe ndabaramukije kandi ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwaramutse neza Frank, ndaramukije
n'abo dusangiye kino kiganiro ndaramukije n'abaza kumviriza kino kiganiro aho bari hose ndabaramukije amahoro y'Imana. Ego duhere kuri wewe Kiki Daniel, wotubwira uko imihari igwana yitwaye inyuma y'ugwimo bwo mu 1993. Mu bisanzwe umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 wageze mu Burundi, hari hasanzwe hariho umuhari witwaje ibigwanisho nka Parpehutu FNL wari wavutse mu myaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980. Wari umugambwe iryo shami ryawo rya gisirikare nawe wari washinze mu 1983. Uwo muhari wari umaze kwigisha no gushinga imizi mu gihugu cyose, nk'uko bigaragara mu byabaye mu 1988 mu makomine ya Ntega na Marangara. Kandi uwo mugwi witwaje ibigwanisho wari warerekanye ko ufise n'inguvu, dufatiye ku bitero byari byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991 kuva mu Cibitoki, Bubanza, gushika mu gisagara ca Bujumbura, aho bivugwa ko bari barafashe n'amazone amwe nka za Kinama. Kandi ntawe uvuga ko muri 1993 naho hitoje umugambwe Frodebu ari wo wagiye mu matora, umuntu twavuga ko umuhari Parpehutu FNL udafise ico waterereyemwo kugira ngo amatora atsindwe. Uwo rero umugambwe Parpehutu waragizemwo uruhara runini mu matora, narirya wari umuhari wigisha kwibohora kw'abahutu. Hakaba hariho umukandida bamwe bafata nk'uwaserukiye ubwo bwoko. Kugira rero Melchior Ndadaye atsinda amatora, abatari bake baremeza ko babikesha na cane cane aba Parpehutu ko bari barashinze imizi mu gihugu mu bice bitandukanye. Kandi muri iyo minsi umuhari Parpehutu waraheruka kubura umurongozi wawo Gahutu Remy. Mu nyuma y'urwo rupfu rwiwe haje ibibazo by'uburongozi bituma uwo mugambi wabo utabukomeye nk'uko wategerezwa. Ariko uko biri kose akarangamutima, ibimenyetso byinshi biragaragaza ko kari karakwiye, kari karashwaye mu banywanyi batari bake. Ikindi umuntu yovuga nuko iganagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye kuba ryarakurikiwe n'ibyaha bigereranywa n'ihonyabwoko, hakoreshejwe abantu bari barize ibya gisirikare nabo muri Parpehutu bari bahari, no mu yindi migwi nka Florina, Analibu n'iyindi itari bwakomere. Kandi abo bantu bose bari bagwiriye mu banyagihugu mu mihana myinshi hamwe no mu mitumba nka yose yigize igihugu, kuko muri tagitike, muri strategie za Parpehutu nuko naho yari umugambi wari watanguriwe mu buhungiro, abanyagihugu barava mu gihugu hagati bakagenda bakaronka izo nyigisho hanyuma bagasubira mu gihugu hagati. Ikindi birumvikana ko inyuma y'aho abasirikare bashoboye gutangura gutabara, rumva twarivuze mu biganiro giheze, igihe dusigura ukuntu ubwicanyi bwabaye nyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, hagakurikira ubwicanyi mu mitumba itandukanye mu makomine bigize igihugu. Hari igihe byashobotse ko abasirikare baduga gutabara. Ico gihe rero abacitse ku icumu bari batanguye bamwe na bamwe kwihora nk'uko bishikirizwa mu ntara zitandukanye, bikanatangwa no mu maraporo ko igihe igisirikare kimariye kuja gutabara imiryango y'abari mu bwoko bw'abatutsi yacitse ku icumu, biravugwa ko abasirikare bacagura kandi nabo nyene bagakora ibyaha bakihora. Aho rero barafatanya, biravuga ko bafatanya n'abasore bakiri bato nabo baba bacitse ku icumu, kuko ico gihe bari babona ko bafise protection. Ico gihe rero inyuma yaho
nuko baba bari muri Frodebu baba n'abari bigishijwe canke bari basanzwe bayoboka Paripehutu na cane cane abari bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu bice bitandukanye by'igihugu bari bafise inzira zibiri ari nazo bafashe. Abenshi kwari guhungira inyuma y'igihugu, abandi kwari kwigwanako nk'uko nyine bishikirizwa. Ni muri ubwo buryo rero habonetse utugwi duto duto mu makaritsiye nka Kamenge, Kinama, habonetse utugwi tw'imisore yitwaje ibigwanisho, harimo abo mwamenye batari bake nka ba Adolphe Nshimirimana n'abandi bagerageje gukora ibyo bita ngo ni resistance. Ibyo rero byarabandanije, mwumva ko mu mabarabara no mu makaritsiye hariho akarimbi, hariho abo mu bwoko bumwe batashika naho ubundi butashika, kubera iyo migwi yitwaje ibigwanisho baragandagura abantu bagendeye ku bwoko. Mu 1994 utwo tugwi twari twarabaye twinshi, niho na cane cane ku ntwaro ya Sylvestre Ntibantunganya, ico gihe habayeho kurondera ukuntu utwo tugwi dutandukanye twogira urunani rumwe, tukagira inguvu zishize hamwe zikoresherejwe hamwe. Niho rero haje iciyumviro uwari umushikiranganji w'umufrodebu Leonard Nyangoma yaciye afata ingingo yo kwegeranya utwo tugwi twose ngo bakorere hamwe urugamba rw'umuheto. Yarifatanije na Christiano Sendegeya hamwe na Festus Ntanyungu n'abandi batari bake bari muri Frodebu, bafatanije kwegeranya ya migwi itandukanye. Utu tugwi rero twitwa tw'abahutu bafashe umuheto, baratanguye gukorera hamwe mu muhari CNDD, wari ufite ishami rya gisirikare bita ngo inteko za FDD. Ubwo rwego, uwo muhari mushasha canke uwo mugambwe bayise Conseil National pour la Défense de la Démocratie, ikagira n'ishami rya gisirikare Force pour la Défense de la Démocratie, rwaciye rushingwa ku igenekerezo rya 24 Nyakanga 1994. Muri ico gihe urumva ko twatugwi twose tutibagiye na wa mugwi wa Paripehutu wari usanzwe uhari, wari ufise ibibazo by'uburongozi, utari ugifise inguvu wisangije muri ico gihe, bose baciye baja hamwe bahurira muri rwa runani bise ngo ni inama y'abanyagihugu bagwanira demokarasi. Aho rero barakoreye hamwe, ariko kubera ko Paripehutu abari bayigize bari bararonse inyigisho za gisirikare, binjiye muri urwo runani, nibo bahawe kurongora ishami rya gisirikare. Ariko mu nyuma bagenda barigabura, basambuka kubera kudahuriza ku buhinga bwa gisirikare bashobora gukoresha mu ntambara. Niho rero ishami FNL ryaciye rivamwo, ririkorana CNDD isigara irabandanya. Niho rero bakoze bitari bike. Mu nyuma ku matariki ya 15 Buheshi mu 1998 baciye bacanamwo, abari muri CNDD n'ishami rya FDD baciye bacanamwo, haca havuka umuhari CNDD FDD uko nyene, urongowe na Ndayikengurukiye Jean Bosco Nyangoma baramukura, ariko we yaciye asigarana CNDD gusa. Wumva ko amazina abiri yaciye atandukana, mugabo ibaye imigwi ibiri, CNDD FDD na CNDD. Ku ruhande turafise na Paripehutu FNL ziko ziragwana urugamba. Byarabandanije kugera muri Nyakanga 2001, niho CNDD naho yasubira ikagira ibibazo. CNDD FDD yaciye isubiragira ibibazo, iragira igihe nayo Jean Bosco Ndayikengurukiye atembagazwa. Amaze gutembagazwa agaca agira ishami ryiwe yise Kaze FDD, hanyuma CNDD FDD
baca bayihereza Petero Nkurunziza kuva mu kwezi kwa mbere muri 2002 niwe yaramutswa CNDD-FDD gushika uwo muhari uhagarika intambara niwe wagiye mu biganiro ari wa urongoye urahagarika intambara kugera ku itariki yahagaritse intambara itariki ya 16 Munyonyo mu 2003 barataha baremererwa kuba umugambwe ubwo wari umuhari CNDD-FDD waciye umugambwe itariki ya 10/2005 baca baja mu matora ya 2005 barayatsinda haca baratwara igihugu gushika nuno musi mu gihe c'urugamba novuga ko habaye amakuba menshi na cane cane ayahitanye abanyagihugu b'inzirakarengane umuntu bashobora gutanga nk'uturero dukeya nk'ibyabereye Iteza n'ibindi byabereye Ikivyuka muri Bubanza n'ubwicanyi ndengakamere bwahitanye abatutsi barenga 600 ibugendana muri Gitega n'ubwicanyi bwahitanye abaseminariste bibuta bashika 40 n'ahandi hatari hake. Ikindi nuko ku mabarabara abanyagihugu barahurira n'ivyago iyo basanze batezwe imitego bakamburwa ivyabo bakarishwa amazirantoki bakagandagurwa bunyamaswa n'abasirikare ba leta nabo baragiriza ibyaha byo mu ntambara. Hari aho bidogerwa ko bagandagura abanyagihugu babacaguye ku bwoko nka za Rutegama n'ibyo byo mu Kivyuka n'ahandi. Igihe habereye ibiganiro vy'amahoro imihari yari ifise ibigwanisha yaritabiriye bimwe bimwe ibindi ikabisiba, ariko impera n'imperuka barasinye amasezerano yo guhagarika indwano. Hatanguye umuhari CNDD wa Nyangoma warasinye no ku masezerano y'Arusha, hanyuma iyindi mihari nka Paripe Agakiza na FNL Canzo yari yariyonkoye kuri Paripe FNL nayo nyene yahagatse intambara iraza mu gihugu, na kaze FDD ya Jambo Sekonda ikengurukiye hamwe n'izindi byatashe. Inyuma ya Arusha CNDD-FDD nayo ica isinya amasezerano yo guhagarika intambara muri Munyonyo 2003 irataha, hanyuma Paripe Hutu FNL nayo irasinya irahagarika intambara muri ku itariki y'indwi ya Nyakanga 2006. Nuko ivy'imihari igwana byagenze ivy'inyuma y'umwaka w'1993. Tuvuga ko nabo bafise igikorwa kitari gito mu bintu byashikiye igihugu cacu. Hari abantu bagandaguye bunyamaswa benshi batagira igitigi, hari n'abaguye ku rugamba kuko iyo mihari yarokita abantu kandi ntibataje bose. Hari n'abari mu gisirikare naco gisirikare carokita buri mwaka buri gihe barokita mu bantu mu Barundi, kandi nabo nyene intambara yaheze badasigaye bose, kuvuga ko intambara yariye ubuzima bw'abantu batari bake, abantu isinzi. Aho batera ubuzima bwarahagarara bikaviramwo ko igihugu kigira ubukene, indya zikabura, abana bakagwara za kwashi n'ibindi. Ikindi amashuri yarasamburwa n'izindi nyubako za leta zikagirira ibibazo, kandi byari bifitiye akamaro abanyagihugu muri rusange. Ego nico umuntu ashobora gushikiriza afatiye kuvyaranze urugamba rw'umuheto rufatiye ku inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye rwabaye mu 1993. Urakoze cyane Kiki. Dr Rugambarara, inyuma y'ibiganiro tumaze iminsi dukora ku rwimo rwo mu 1993 hari abanywanyi ba kino kiganiro badusabye ko twogaruka ku byaranze periodi nyuma ya 2021 gitugutu mu gihugu haravugwa abwicanyi busa nk'ihonyabwoko. Mbega muri politike ho
havuye byifata gute ko tuzi ko mu gihugu atamurongozi yarahari? Murakoze cyane kandi ndashimira abatwumviriza yuko basabye ko tugaruka kuri iki kiringo, kuko ni kiringo kitoroshe gutahura, ni kiringo kigoye cyane, kuko habaye byinshi rwose, ubwicanyi bw'agahumiramunwa, ukugerageza kugarukana umwumvikano, ibyo byose ntibyari byoroshe. N'icyo muhereje ko cyane, kandi abarundi batumva ko mu kiringo c'amezi 5 atabutegetsi koko bwari buhari mu gihugu, turaza kubisigura. Rero itariki 21 y'ukwa Gitugutu, nk'uko twabivuze, umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yaragandaguwe kumwe n'abamufasha, na cyane ngaho icyo twavuga nuko abishe umukuru w'igihugu Ndadaye umengo bari bateguye neza ko hatogira uwumusubirira, kuko uwumusubirira wa mbere yari umukuru w'inama nshingamateka Poncien Karibwami, nawe baramwishe. Uwari kumusubirira wa kabiri yari Bimazubute Gilles, yari vice president wa assemblée, nawe nyene baramwishe. Rero tuvuravye byari muri constitution muri ico gihe, nta wundi yategekanywa yuko amusubirira, gusa leta yari ihari yategerezwa gukomeza ikiringo gushika aho batoreye umukuru w'igihugu bwite. Ariko rero ikibazo cyari kihari nuko amatora ntiyari gushoboka muri ayo mezi yose n'ayakurikiye, kuko hari intambara ikomeye. Iya mbere rero novuga nuko haciye haba ubwicanyi bw'ihonyabwoko y'abatutsi, kuko abo muri Frodebu babafasha, twibaza ko bari muri Paripehutu, barungika amajambo menshi yo gutyoza, berekana yuko bo bari abatutsi bishe umukuru w'igihugu. Abasoda bari mu gisoda bavuga ko ari igisoda c'abatutsi, rero byaciye bifata abatutsi mu gihugu cyose cy'i Burundi, kiretse mu ma province abiri. Abasoda batwara amakambi makuru yo muri ayo ma province babifashemo neza, kuko nta bwicanyi bwahabaye haba ku bw'abahutu cyangwa ku bw'abatutsi. Aho mvuga Cankuzo na Bururi, naho kumbure hoba harabaye bimwe ariko ntivyanganya ivyabaye mu ma province yose yo mu Burundi. Ivyo rero vyarababaje benshi, haba ivyo kwica umukuru w'igihugu, haba ivyo kwica abanyagihugu. Hanyuma rero ibindi vyabaye nuko n'abahutu barashikiwe nabo nyene baricwa, abari muri Frodebu n'abatari muri Frodebu, abagiye muri ubwo bwicanyi bwari buhari, abashatse kuyihora b'abatutsi barabikoze, nabo barica abahutu. Haca haba rero mu gihugu ivuka ry'amakambi yarimwo abo bita ba déplacé, abo bita ba dispersé, abashoboye guhunga hakurya z'imbibe z'u Burundi, abahunze aho hagati mu gihugu. Eka n'ukuri kari akajagari gusa, u Burundi bwari bwaguye habi rwose. Kubitwerekeye twebwe abanyepolitike, narabivuze bushize yuko mu gisoda baduhamagaye. Ibyo rero twari twatanguye kugira, twarakoze inama mu migambwe, imigambwe itari ku butegetsi novuga, nitwe twatanguye kwiyumvira yuko leta yari ihari, leta ya Frodebu yogaruka koko igavuga ihumure, kuko ibyo bari ko baravuga ahanini byari uguturira.
twashaka rero yuko bagaruka bakavuga amajambo y'ihumure kugira ngo amahoro ashobore kugaruka, ariko byadutaye kuwa amazi kuko aho twagenda jewe naratumwe bivanye n'umurwi wari wakozwe na Ntamwana Musenyeri na Bududira, bari badukoranije twese abo muri societe civile, abo mu migambwe, abihebeye Imana, kugira turabe ingene koko iby'amahoro no kugarukira bariko barababara byoshoboka. Hama turumvikana yuko icambere na mbere ari uko abakuru ba Frodebu bovuga amajambo y'ihumure kugira ubwicanyi buhagarare. Mu batumwe ubwa mbere narimwo tugenda muri ambasade y'Ubufaransa, ariko twakiriwe na ambasaderi wo mu Bufaransa aranka yuko tubonana n'abafrodebu, kumbure nabo nyene ntibifuza yuko tubonana. Ibyo rero byaratumye tubona yuko ahanini Frodebu ishaka gukomeza indwano. Rero tuvuye aho muri ambasade yo mu Bufaransa, twaragize inama rero migambwe twovuga ko yari muri opposition, turihweza twese hamwe uko vyogenda, tuca turumvikana yuko tugira communique ya mbere y'ukwiyamiriza ukwica umukuru w'igihugu no kwiyamiriza ivyari kubiraba hagati mu gihugu by'ubwicanyi bw'ihonyabwoko n'ubwicanyi bundi ku bari muri Frodebu n'iyindi migambwe. Rero uro rwandiko rwanditswe rwa mbere rwanditswe n'uwaserukira Iprona, uwaserukira inkinzo y'ijambo ry'abarundi, n'uwaserukira Rades. Turasubira tugira ayandi manama, izindi nama kugira ngo turabe yuko tworungika kwa ministre umushikiranganji wa mbere ariwe yari madame Kinigi, kugira ngo agondoze abafrodebu baze koko tubonane, dutangure kumvikana ingene igihugu cotwarwa. Ariko naho nyene ntivyakunze. Abafrodebu bamaze kubona yuko ahanini abafaransa bibaza yuko bobafasha yukuzana inteko z'abasoda kugira ngo batuze uko babishaka igisoda c'abatutsi, bamaze kubona yuko bitagikunze, baratevye barimuka bava kuri ambassade de France bagenda kuri Hotel Club du Lac Tanganyika ikajaga. Muri ico gihe rero Madame Kinigi yaragirishije inama mu Kigobe, yahujije abanyamigambwe, yahujije abo muri societe civile n'abandi. Muri iyo nama rero twaragerageje kumwumvisha yuko ibobwira abafrodebu bakavuga koko amajambo y'ihumure. Abo bose bashatse kugira ngo bacishe kuri radio ivyohumuriza abarundi ntibabishoboye kuko barabujijwe. Tubona rero yuko aho Frodebu iriko irashaka gukomeza ingwano, kuko yari irindiriye kuronka izo nteko zotuza igisoda c'Uburundi bitirira ic'abatutsi. Iyo nama rero yarahabaye, ariko naho nyene nta cyavuyemwo c'ukuri cyo kugira ngo tubone ko Frodebu yoshobora kugaruka. Niho rero bagumye kuri Hotel Club du Lac ikajaga. Muri ico gihe hariho intumwa yashitse mu Burundi aho mu kwezi kwa Munyonyo, ni ambassadeur Ould Abdallah. Novuga ko ari we yatanguye kwegera abafrodebu, aregerana twebwe nyene kugira ngo turonderere hamwe icyoshobora gufasha Uburundi. Aho novuga ko uko kwezi
kwa mbere kwakurikiye kugandagura umukuru w'igihugu n'ubwicanyi bw'ihonyabwoko bwakurikiye, uko kwezi kwabaye ukwezi koko kwamarira n'amaganya, ariko tuguma twihweza ingene Frodebu yote bikaza igatangura kuvuga ijambo ry'ihumure. Ntibyakunze rero muri icyo gihe, tuca rero dufata iyindi migambi yo kugira ngo dushire ko pression kuri Frodebu itebe ibyemere. Niho twamaze igihe tugira amakonferanse yo kwerekana ubwicanyi buri ko buraba mu gihugu, muri Novembre Decembre ubwicanyi bwari ko buraba mu gihugu, twerekana yuko ari Frodebu yabikoze. Aho niho nogereza igipande cya mbere cy'ibyo twakoze muri icyo gihe, kitari cyoroshe rwose, hari ubwicanyi cyane mu gihugu. Murakoze cyane, mutubwiye kugeza mu kwezi kwa Munyonyo canke Kigarama, bega haciye haba gahengwe, nta byoba byarakurikiye inyuma yaho? Mu kwezi kwa Kigarama, kwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri, harabaye naho nyene ibintu byinshi cyane. Nababwiye yuko Frodebu yasa nuko ishaka gukomeza ingwano, kuko yararungitse intumwa mu Rwanda. Mu Rwanda murazi yuko hari ingwano ya FPR na leta ya Habyarimana. Ikindi naco nuko iyo amatora y'u Burundi yabaye hari ingwano mu Rwanda. Birafitaniye ubucuti gatoyi, kuko imbere yuko Ndadaye agandagurwa, Perezida Habyarimana yaraje i Burundi ashaka gusaba imfashanyo leta y'u Burundi, ariko amatwa dusumira Ndadaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabimuhakaniye. Mu gihe rero abimuhakaniye, Habyarimana yagiye ashavuye. Rero ntituzi rero yuko mu bari ko barafasha Habyarimana mu ngwano yiwe, aho n'abafrodebu bahungiye, abo ico gihugu kitari gifise uruhara mu vyabaye i Burundi, kubera ko Ndadaye yari yabankiye kubafasha muri iyo ngwano ya FPR. Ibyo nibaza ko abashobora kugira ubutohoza kuturusha bo bikora, naho kuri twebwe uko ubuserukiri bw'Ubufaransa yatwakiriye twabibonye ko ari ibintu bitari byiza, kuko ntibashatse yuko dusubiza hamwe, kandi tukibaza yuko ibyo nyene byanatumye abafrodebu bakomeza cyane ubwo bushake bw'intambara, kuko bararungitse intumwa mu Rwanda mu kugira babahe ibirwanisho. Rero ibyo bigwanisho byarashitse i Burundi, bihabwa abitwa abajedebu. Abandi nabo, haba abo mu gisoda, haba abo mu migambwe, nabo nyene kumbure barasavye n'ibigwanisho. Byarabaye akajagari muri ico gihe. Abo bita abajedebu hamwe, abandi bahita sans échec, barakoze ibara muri ico gihe, mu kwezi cyane mu kwezi kwa Munyonyo, ukwezi kwa Gitugutu. Ku ruhande rwacu ibyo twakoze tushobora gushingira intahe na manifestation twakoze, aho nk'ibyo bavuga bya ville morte, nabo babivuga novuga ko babivuga ko bitari, kuko twebwe ibyo twashatse gushikako kwari ukugira, twaranabyanditse mu byatumye tugira icyo twebwe twise arrêt de travail. Twashaka kwerekana yuko ubwicanyi bwohagarara, ubwicanyi ntibwokomeza mu gisagara cya Bujumbura nk'uko byari uko byari byabaye mu maprovince ya ruguru, ngo ihonyabwoko ikomeze
ataco turiko turakora mu gukingira abari bashatswe kwicwa. Aho rero twarakoze rero amakonferanse nabivuze, twarakoze iyo arrêt de travail, ni ukuvuga kubwira abantu bahagarika akazi, kandi vyabaye mu kwezi kwa Kigarama, twarashoboye koko guhagarika akazi, abantu ntibagiye ku kazi, vyerekana yuko Frodebu atabushobozi bunini ifise bwo kurongora igihugu tutari kumwe ngo turabe ingene hosubira kugaruka amahoro n'umwumvikano. Nivyo rero twebwe twifuza, nta na rimwe twigeze twifuza yuko muri ico kiringo Frodebu yari yaratowe, twavuga tuti nigaruke itware, ariko kubera ubwicanye bwahabaye twabona ko ari ihonyabwoko, hari hamwe basaba yuko Frodebu yoca ifutwa, n'ubu hari abakibandanya babivuga, ariko ku ruhande rwacu bamwe ari abagiye muri coalition des partis politiques de l'opposition CPPO, twavuga yuko twoganira, kuko twarumva yuko habaye ubwa mbere ukwica umukuru w'igihugu, byakoze kuri Frodebu, hanyuma hakurikira ihonyabwoko ry'abatutsi ryakoze ku batutsi n'imiryango yabo. Nibyo rero twabona yuko twoja hamwe tugashobora kubitorera inyishu. Rero Frodebu ntiyabishatse muri ico gihe, gushikaho Mohamed Abdallah amaze kuza akabibona byose, yavuze ati reka turabe koko yuko twotanguza ibiganiro. Muri Kigarama no mu kwezi kwa Nzero harakomeje ubwicanyi, ari hagati mu gihugu, ari i Bujumbura. Turavye niho habaye ico bise balkanisation mu gisagara ca Bujumbura. Muri Kinama na Kamenge abatutsi barirukanywe, bashikira Nyakabiga, Musaga, naho nyene abahutu barirukanwa. Ubwo nibwo bwicanyi bwari buhari muri ico gihe. Ikindi novuga imbere yuko Frodebu yemera ko ibiganiro vyoba hagati ya twese Force de Changement Démocratique yitwa FCD na CPPO, Coalition des Partis Politiques de l'Opposition, harabaye ikiyago abasoda basavye, cyabaye hagati yabo na Frodebu. Wararongoye intuma za Frodebu yari kiri ministre Ntibantunganya. Iyo nama nayo nyene ntiyavuyemo ikintu gishemeye, kuko ntibemeye ko ibiganiro vyokomeza. Musenyeri Ntamwana niwe yagiye kubumvisha yuko igihugu kitakiri igihugu. Noneho byasa nuko abahutu mu gihugu bariko baricwa ku bwinshi kubera abihora, kubera baba abasivile baba abasoda, haragiyemo cyane ukwihora. Twovuga cyane ngo mu Ruyigi, aho Ingozi, turavye amaliste y'abaparlementaire b'Ingozi hafi bose barishwe. Eka hari akajagari koko k'ubwicanyi, kandi aho bishira cyane kuri Frodebu itashatse mu ntango gukurikiza ijambo Ndadaye Pio, se wa Ndadaye Melchior yashikirije, yo kuvuga ati habe ihumure, naho nabuze abarundi insinzi ntiboca bakurikira. Ni jambo Mukandadaye wenyene yari yanditse mu ntango, ariko ntijya ca kuri radio, ryagiye gucayo hatevye cyane. Ibyo byose byatweretse yuko Frodebu itari mu nzira yo gushaka ko umwumvikano n'amahoro byogaruka.
niho rero Mohamed Abdallah yadutanguza inama zabereye aho ikajaga nyene abo ba Frodebu bari turayaga turacisha mu bibazo byose byari bihari muri ico gihe, ariko ikibazo nyamukuru cari ico gusubiriza Ndadaye hakaza umukuru w'igihugu. Twovuga ko yari umukuru w'igihugu w'imfata kibanza kuko nta bubasha twari dufise ugushinga umukuru w'igihugu bwegu kubera ibwirizwa shingiro uko byari bimeze, kandi n'amatora atashobora kuba. Niho rero twumvikana yuko Ndadaye Ntaryamira Cyprien aba ari we agenwa kuba umukuru w'igihugu, hanyuma Kanyankiko Anatole akaba umushikiranganji wa mbere. Kanyankiko Anatole yari uwo muri Iprona, ariko yari yarabaye na ministre kuri leta ya Ndadaye Melchior. Ibyo rero nivyo novuga twashitse kandi byari bikomeye, ukwemeza yuko Cyprien Ntaryamira aba umukuru w'igihugu. Ntivyoroshe naho nyene kuko hariho abaciye bitwara muri Cour constitutionnelle bavuga yuko ivyo twakoze bitakurikije amategeko. Vyarahatswe rwose yuko navyo bidatorerwa inyishu muri ico gihe, ariko haba abasoda ndibuka ko Bikomagu yaciye ahagasopo abanyepolitike abo twari kumwe ababwira ati ibyo bijanye no gusubira kugira ivyerekeye amaville morte n'ibindi byohagarara, yuko umukuru w'igihugu tuzomwimika itariki 5 z'ukwezi kwa Ruhuhuma muri 1994. Nuko rero vyagenze, Ntaryamira turamwimika. Nibyo twovuga ku bijanye no gushika kwimika umukuru w'igihugu mushasha, kuko yari intambwe ikomeye cyane. Itariki 5 Ruhuhuma 1994 Ntaryamira abaye umukuru w'igihugu, arashinze leta yiwe. Muri iyo leta nagize amahirwe kuba ndimwo kugira ngo dufashanye koko amahoro yogaruka. N'igikorwa ca mbere twakoze muri iyo leta nuko twagiye hagati mu gihugu, abaministri twarumvikanye yuko tugenda mu ntara dukomokamwo. Je nibuka yuko nagiye mu Ruyigi n'ubundi mu ministre, turakwira mu makomine yose kugira ngo duhumurize abarundi. Murumva yuko iyo ngwano twari twagize yo kugira ngo amahoro umumvikano ugaruke, twaruhiye rero kubishikako, naho novuga yuko ibibazo ntivyari bwahere koko, ariko iyo nzira yo gushira hamwe, iyo nzira yo kumvikana yavuye mu biganiro vy'ikajaga, yaragize ikimara gatoyi, umwanya mutoyi, kuko ibikurikirana byenye biraza gusubira kudushira mu bibazo. Murakoze. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Ico turi cyo twese turabarundi. Ico wiyumvira kuri cyo si curi cyo, ico wiyumvira ko ndico si cyo ndico. Turabandanya na kino kiganiro cacu Kiki Daniel. Mu mwaka wa 2015 twarabonye haduka urundi rwimo rwahitanye abarundi batari bake. Kubgawe nirihe sano ubona rufitaniye n'ivyabaye inyuma y'1993? Mu mwaka wa 2015 no mwaka wageze hatwara umugambwe CNDD-FDD, umugambwe wari umaze ku butegetsi imyaka 10, wari umaze kwitabira, ukaba ariwo uhabwa intsinzi mu mwaka wa 2005 hamwe no mwaka wa 2010. Umwaka rero wa 2015
CNDD-FDD niyo yatwara, wari umugambi ukomoka ku rugamba rwatanguye mu 1993. bisigura ko muri uwo mugambwe abantu bawurimo cyane cyane abari imbere bari basanzwe bazi neza urwimo rwa 1993, bamwe mbere baba baranarugizemo uruhara. Ikindi nuko intandaro y'igihumbi kimwe amajana 1993 yari ishimikiye ku matora n'ubutegetsi. Mu bihumbi 2015 ikibazo cyaho cyari gihagaze ku burongozi n'amatora n'ibisikanya ku butegetsi. Rero no kuvuga ko inyuma y'ibyabaye mu 1993 abarundi n'imboneza zabo mu migambwe bari baricaranye baririmbura basanga intandaro y'amakuba mu gihugu no gushaka kwigungira ko canke gushaka gushikira ubutegetsi. Ibyo rero byaciye bizana akajagari n'intambara yishimikije cyane cyane ubwoko hamwe n'ibyo bise regionalisme cyangwa intara mu Kirundi. Rero mu masezerano y'Arusha bari bumvikanye bakemeza neza ko ata muntu azosubira gushika canke gushaka gushikira ubutegetsi aciye ku muheto, canke ata muntu azorota yipfuza guhirika ubutegetsi. Ibyo rero mu kubishimangira bongeye ko uburyo umuntu ashikira ubutegetsi akongera akanabuva ko amahirwe angana ku bantu bose ahabwa abavyipfuza, baba bashaka gushikira ubutegetsi canke abashaka kubwiyongera, ko bose bategerezwa guca mu nzira y'amatora. Ibyo rero babisiguye cyane cyane mu kigabane ca kabiri c'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yasinyiwe y'Arusha, agasinywa n'abarundi ubwabo, amakungu n'akarere babihagarariye. Ubu rero CNDD-FDD yitwaye nk'abandi batwaye kera imbere ya 1993. CNDD-FDD yaribagiye ko itaje ihiritse ubutegetsi kandi ko n'intambara yagwanye itayitsinze. CNDD-FDD hageze ico gihe kugeza n'ubu iriganza irakumira abandi kandi yongera izibira inzira z'amatora. Mu 2010 amatora yatunganije yavuzwe ko ibintu byinshi. Murabizi yuko abayitabiriye batakiriye kumwe ibiyavuyemo kandi bayinenze ibitari bike, harimo no kwiba amatora. Murazi ko hari n'ubuzima bw'abantu bwakurikijwe amatora, harabaye kwica abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Rero mu 2015 ni igihe cageze CNDD-FDD irarenga umurongo utukura mu kwemeza ko umukandida wayo Perezida Petero Nkurunziza aba yitoza kandi atarabyemerewe n'amategeko. Ibiringo bibiri yemerewe n'ibwirizwa shingiro yari yabihejeje, kandi imyaka 10 yemerewe na Arusha yari yayikwije. Ibyo kandi akanabikora afise abantu benshi batamwizeye, kuko yari yamaze kwerekana intege nke mu gupfunga abatari bake, mu kwica abantu benshi cyane, mu kunyaga amatungo y'igihugu, mu gusambura inzego z'igihugu nk'ubucamanza. Murazi yuko bwari bwamaze gucanamwo na sentare ubwayo yubahiriza ibwirizwa shingiro yari yasambutse. Bamwe baremeza ikingo ciwe, abandi bakabihakana, ariko arahatirira ko abasirikare nabo nyene murazi yuko ivyo bintu batavyumva co kimwe. Hariho abagerageje guhagararira amategeko n'abandi yagerageje kugura canke guhera bakamugwa inyuma. Abarundi rero ntibashoboye kubimwemerera kuko yari yarabakoreye amarorerwa. Aho rero ivyo mu mwaka wa 2015 biza guhura n'ivy'igihumbi kimwe amajana 1993, aho bihurira nuko ikibazo cyari ca politike kandi abantu baciye bagisomera mu bwoko, kandi gice kinahitana ibihumbi by'abarundi, hahunga ibihumbi mirongo na bingahe byinshi. Urumva biba nk'inkurikizi
zihakwa gusa n'ibyabaye mu matora mu 1993 aho byatandukaniye hato nuko mu 2015 haciye haguma hatwara warasanzwe atwara yari afise inguvu zimukingira yari afise abasirikare bamwumva bamwemera yari afise inguvu zitari nke ku buryo ahubwo abantu batamwemera abantu batamushaka nibo bafashe inzira yo guhunga canke bakagandagurwa bitandukanye rero gato n'ivyo mu 1993 kuko umukuru w'igihugu yagandaguwe hakagandagurwa n'abari kumufasha gumukorera mu ngata hagasigara abihaye abagerageje ku butegetsi bakaribo basigarana ibintu mu ntoki urumva rero mu 2015 abagerageje guhagarara amategeko ngo bahiri ku butegetsi ngo bagarukane bahagararira ibwirizwa shingiro nta mahirwe babironsemo kubera ko inguvu zishobora kuba zabaye nke na cyane ko uwaratwara igihugu yari afise uburyo bwinshi yari afise amafaranga yashoboye guhera abatari bake yashoboye guhera nabo mu butungane mu mucamanza baramushigikira naho gusa mu nyuma ikiringo cyahavuye bigaragara kubera ko abantu baritwaye bitwara muri sentare y'akarere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko iyo sentare iragaragaza ko ikiringo kitari gihwanye n'amategeko n'ukurumva ibintu byifashe. Urakoze cyane Kiki Daniel, reka tugaruke kwa Dr. Inyuma y'igandagurwa ryandadaye niho havutse n'umugwi umuhari CNDD wahavuye uhinduka CNDD FDD yateje ivyo byo mu 2015 twariko turavugana Kiki mwotubwira muri make ico mwoba muzi kwishingwa ry'uwo muhari mu gusozera kuko ndabona n'amasaha ariko raturega mwoshobora kubwira urunganwe rushasha icigwa rukwiye gukura mu makuba yagiye arashikira uburundi kugira bwubake uburundi bwiza bwifuza. Urakoze dukomeze ku vyabaye tumaze gushira kumvikana yuko Cyprien Ntaryamira abo mukuru w'igihugu Kanyenkiko Anatole akaba umushikiranganje wa mbere iyo leta nababwiye ko yakoze cyane kugerageza kugarukana amahoro hagati mu gihugu amenyesere barakwira mu gihugu hanyuma y'ico gihe aho President Ntaryamira agiriye mu nama y'ibihugu y'abakuru b'ibihugu byo muri aka karere kuko nabo nyene barashatse ku makete bahora baronka ya Frodebu cyane basaba yuko borungikirwa abasoda iyo nama yarafashe ingingo zimwe zarashizwe mu ngiro ariko izindi ntizashizwe mu ngiro na cyane byerekeye inteko ariko ibyavuyemo nuko Ntaryamira na Habyarimana bafashe indege imwe iyo ndege yararashwe tariki 6 kwezi kwa 4 1994 bica bikomeza ingwano mu Rwanda i Burundi twaragerageje kwikingira yuko ingwano itokomeza umukuru w'igihugu Ntaryamira apfuye uwamusubiriye w'imfata kibanza naho nyene yari Ntibantunganya Sylvestre kuko yavuye mu bushikiranganje bw'imigenderanire aja kuba umukuru w'inama nshingamateka yaratowe muri kiya gihe twatora umukuru w'igihugu nawe abashingamateka bo muri Frodebu baramutoye ngo abe umukuru w'inama nshingamateka dukurikije rero ibwirizwa shingiro niwe yategerezwa gucaba umukuru w'igihugu w'imfata kibanza hakomeza Kanyenkiko nk'umukuru umushikiranganje wa mbere na twebwe twese turakomeza muri leta
muri iyo leta rero harimwo abo muri force de changement démocratique, ni kuvuga Frodebu n'imigambwe bari kumwe. Igice cyabo twumvikanye ari 60%. Muri coalition des partis politiques de l'opposition ni igice cyacu cyari 40%. Kandi aha hamwe abantu bavuga ngo ivy'abahutu n'abatutsi aho ntibyari bivuga uko, kuko twafashe imigwi y'imigambwe, kandi haba muri force de changement démocratique harimo abaministre bo mu bwoko butandukanye n'ubwoko bw'umukuru w'igihugu, nko muri CPPO, coalition des partis politiques de l'opposition, naho nyene harimo abaministre batandukanye n'ubwoko bwari umushikiranganje wa mbere muri ico gihe. Ivyo rero nivyo twari twumvikanye kandi byarakomeje. Icyabaye rero cyatweretse nanone yuko Frodebu ishaka kubandanya ingwano, nuko uwari umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati Nyangoma Leonard, uwatwara service de migration Ntanyungu Festus, bari bumvikanye n'abandi ba Frodebu yuko bagenda muri Congo gushinga umurwi witwaje ibigwanisho bawise CNDD. Iyo CNDD rero yaratanguye kurwana, iraba intambamyi gose mu byo twari ko turakora, kuko ibyo twari ko turumvikana kwari kugira ngo dushinge icyo twise convention de gouvernement. Twagize ibiyago byafashe amezi atari make. Iyo convention de gouvernement yari ifise intumbero, programme irahari nininya cyane yo kugira ngo amahoro agaruke koko, ariko abo muri CNDD bo bari bafise iyindi ntumbero yo kuvuga ati igisoda cy'u Burundi tugisambure, niho demokrasi yoshingwa neza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo CNDD rero yarakoze ibyo ishobora kugira ngo umutekano ube muke, bijana nako ni n'umuhari witwa FNL Paripehutu, nawe nyene waciye uronka inguvu zo gukomeza irwana. Rero muri leta ya convention de gouvernement twari duhanzwe n'ingorane zo hanze n'izindi ngorane zo hagati naho nyene yo kutumvikana hamwe. Ingorane ya mbere yabaye yuko hagati y'iyi coalition des partis politiques de l'opposition havutse ikibazo c'uko bamwe binuvye umushikiranganje wa mbere Kanyenkiko Anatole, barashaka yuko ahava bahashire uwo babona yuko muri coalition des partis politiques de l'opposition yari afise ubukari kurusha Kanyenkiko, babona yuko atabukari afitiye Frodebu. Niho rero bahindura umushikiranganje wa mbere, harabaye imyiyerekano, harabaye inama, turateba turumvikana biciye mu by'amatora mu migambwe yuko Nduwayo Antoine asubirira Kanyenkiko Anatole muri leta irahindurwa. rero abaministri bamwe barakurwa, turakomeza ibiyago gushika mu kwezi kw'icenda ko muri 1994, aho twumvikana rero kuri iyo programme ya convention de gouvernement, imigambo yose irayisinya. Muri iyo convention de gouvernement hari ibyo twumvikanye kandi biza kuzogira ingaruka. Iyi ngwano ikomeje, twari twumvikanye yuko abo muri force de changement démocratique ni babona yuko umukuru w'igihugu canke umushikiranganje wa mbere batariko barakora neza, bazoshobora gusaba yuko dusubira kugira iyindi nama tukabahindura.
na CPPO, coalition des partis politiques de l'opposition, navyo nyene byari uko nyene. Nitwashika ku kiringo kijanye no muri 1996 tuzobivuga neza uko vyagenze, kuko kuvaho muri 1994 gushika muri 1996 n'ukurenga ingwano yarakomeje koko. Naho twari ko turavuga yuko turiko turashinga leta yo kuzana umutekano, iby'umutekano byararengeye gushikaho tubona yuko convention de gouvernement nayo nyene yananiwe. Iyo CNDD yaratevye nayo nyene irahinduka muri CNDD FDD, ibyo tuzobigaruka ko mu nyuma. Ivyo rero nobwira abarundi na cyane cyane urwaruka, nitumenye yuko iyo ndwano yatanguye muri Gitugutu 1993 yamaze imyaka 7. Harabaye ibintu bibi cyane, ubwicanyi bw'agahomeranwa. Inkuru y'umwana isubira inyuma, ngira mbanze mvuga ico twashitse ko muri ibyo biganiro, kandi navyo nyene bizogira ingaruka gushika n'ubu. Nuko twumvikanye yuko dusaba ko haza commission d'enquête yo kuraba ubwicanyi bwahabaye kuva kuri kwica umukuru w'igihugu, abanyagihugu bapfuye. Iyo komisiyo yaraje irakora muri 1994-1995, irashika rero ko isohora icegeranyo c'ivyo yabonye. Ico cegeranyo casohotse muri 1996 mu kwezi kwa gatandatu. Ico cegeranyo carerekanye uko umukuru w'igihugu yagandaguwe, carerekanye nuko habaye isanira ry'ihonyabwoko ku Batutsi 1993. Ico cegeranyo cyavuye mu byo twari twasavye, ko twarananditse ni dufatanyije n'abo muri société civile muri ico gihe, twerekana mu ma province uko ihonyabwoko yagenze, rivuye ku banywanyi b'umugambwe wari ku butegetsi Frodebu. Ibyo biraza kugira ingaruka mu bintu byose bizokurikira convention de gouvernement imaze kumara ikiringo yamaze, hakaza iyindi ntwaro. Ibyo ni ku kindi kiyago kuko byohava biba birebire. Rero kuba twumviriza cyane cyane kurwaruka, mumenye ko iyo ndwano novuga ko yarushije kuko n'ibyabaye muri 1972, kuko muri 1993 twamaze imyaka 7 yose hari ingwano. Abagirizwa ko boba barakoze amabi muri ico gihe, haba ibyo bavuga bya ville morte, haba ukwica Ndadaye no gushaka gutembagaza intwaro ya Frodebu, haba aba Frodebu nabo basendede nyene bashatse kugumana ubutegetsi bwabo batisunze kuko ibyabaye mu gihugu bihonyabwoko, twitana amazina adashemeye, bamwe abatribale genocidaire, abandi aba extremiste tutsi, abandi aba putschiste. Ivyo nivyo vyaguma vyandikwa muri iyo myaka yose, ariko twaratevye dufashijwe n'amakungu, twaratevye turumvikana dushirako umukono ku masezerano y'Arusha. Hari abarera bakunda gushira ku rutoke abo baba koze amabi, ariko novuga nti abatari bake muri abo twarumvikanye yuko duhagaritse ingwano, twumvikana programme yo kuzana amahoro mu Barundi.
accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Iyo accord d'Arusha yategeka umwe muri twese naho yoba yaragiye mu bwicanyi yuko ahinduka akasubira kuvuga ineza ku Barundi. Programme irahari, nivyo rero twagiyemo ku bafise icyo no kwita mu Gifaransa la bonne foi. Ivyo nivyo twumvikanye, kuko nkuko babivuga bavuga bati umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo. Rero nka jewe nasinye amasezerano y'Arusha, sino kwemera yuko umuntu asubira kungarukana muri iyo ngwano y'ubwoko, kandi narasinye yuko ndayivuyemo, ngiye kuraba yuko Abarundi bokumvikana. Niyo ntumbero nifuza yuko mwese mwojamwo, kuko abashaka kudusubiza muri iyo ngwano ntibabuze. Ivyo muhora mwumva ku marezo sosiyo n'ibindi biratwereka yuko abafise ako gatima gakoko y'ukuvangura Abarundi kakirimwo, kandi twararonse igitabo kirimo programme dushobora gukorera ko tugasubira kubaka Uburundi. Aha niho mpagaze, sinihindukiza mu ijambo, nasinye nzi icyo nsinye. Uwo nshaka kubisubizamwo no mwankira, kuko inzira yanje ni amahoro n'umwumvikano mu Barundi. Ndifuza yuko mu rwaruka abatari bake boreka kumva amatwi, guha amatwi abashaka kudusubiza, kutugumiza muri iyo ngwano, muri iyo ntambara, kuko kuva muri 2015 twarasubiye inyuma cyane, dusubira muri iyi ngwano twari twibajije yuko mu 2000 twayitoreye inyishu. Murakoze cyane, muhorane n'amahoro mu ngo zanyu. Murakoze. Ego cyane Dr. ndagushimiye ku mwanya wawe wafashe kugira ngo uze kutwigisha, kandi nizera ko no ku munsi wa mbere muzoba mufise bindi bishasha muzotwigisha bijanye n'aka kahise ku Burundi ko muri ko kuva 1993. Urakoze cyane, nukuri tuzokomeza ibiganiro kuko birakenewe yuko abarundi cyane cyane ugwaruka bamenye ako kahise, akahise ari kabi kandi akahise ari na keza, kuko hariho abashoboye kurengera amatati n'ibindi batora inzira yo kumvikana. Iyo nzira niyo dushaka gushimikira ko haba abatwara ubu, haba bari muri opposition, haba abakiri bakurikirana, twizereye yuko ejo n'ejo bundi bosubira bakumva yuko ivyabaye muri iyo myaka indwi yose gushika umwaka w'2000 byobaha ikirwa, ntibamare indi myaka irenga badasubiye kwicara ubwimvikane yuko amahoro yogaruka. Nibyo twifuza ku Burundi, nibyo tuguma tugerageza kwigisha. Nejo bundi nimwampamagara kuri intumbero zobitaba rwose. Murakoze. Ego cyane, reka nawe Kiki Daniel ndagushimire ko nawe watwitabye mu kino kiganiro, kandi nizere ko no ku munsi wa mbere tuzoba turi kumwe mu kindi cigwa. Murakoze, mwakoze kudutumira, no hanyuma nimwadukenera tuzobitaba, nimwabona hari icyo dushobora kugira ko intererano mu bindi biganiro bizokurikira, muzodutumire, tuzotanga ivyumviro, tuzotanga intererano yacu. N'abantu rero batwumviriza muri bino biganiro bafise ivyo batwunganira nabo baza bari kutwunganira, bongere dufashanye kugira ngo dutahure kumwe akahise ku Burundi, dutegurire hamwe akazoza twifuza. Murakoze.
Itorero Burundi. I feel good. I knew that I wouldn't. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good. I got you. Ndabashimiye mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro. Ndabibutsa ko bino biganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mu bisanga kuri West2 akaburungu itorero akaburungu org no kuri Facebook na YouTube itorero Burundi. Mufise icyo muduterera cyangwa mubaza muri kahise ku Burundi mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 26 Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu mpinga bw'ivyuma arakenuye, nayo jewe Frank Ndizeye nariko ndabashikiriza kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org.